umugabo witwa Vini Junior José Pixar d'Oliveira de Nascimento Landry. Iyi ni saga imaze igihe iriko iravugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye ibijanye n'ongera amasezerano ya Vini Junior. Hari aho wumva vyashushe mu rugero rukomeye cyane, ibinyamakuru bikandika ati biri hafi cyane, ariko bwaca kabiri kumva hari ikintu kimeze nk'amazi caguyemwo, ntusure no kumenya n'inkuru n'imwe y'ibijanye n'iyongera amasezerano y'umugabo witwa Vini Junior. Ariko uno munsi biciye mu kinyamakuru Dialas ati ibijanye n'iyongera ry'amasezerano rya Vinicius Junior biri hafi cyane uko bitigeze. Ati ariko ni hamwe Alvaro Arbeloa yoguma ari umumenyereza wa Real Madrid. Mu yandi majambo, iyongera ry'amasezerano rya Vinicius Junior nivyo riri hafi, ariko riradepandana nuko umugabo witwa Alvaro Arbeloa azoba hawe akazi ko kumenyereza Real Madrid, kuko yifisa nka Inter imyogeza saison iheze, hama Real Madrid iraza kubidesida ibindi nyuma y'uko ino saison iza kubirangira. Ariho hawe uzamva ariko aravuga baze kuvuga abamenyereza bagiye batandukanye, kandi iyi equipe ifiswe na Arbeloa, aravugwa Klopp, aravugwa byanageze naho havugwa Unai Maxi Allegri wese yaravuzwemo. Viratsi no iyongera ry'amasezerano ryanje riradepandana nuko n'umugabo w'umunya Espagne witwa Alvaro Arbeloa aza kuba hawe akazi ko kuguma amenyereza equipe yitwa Real Madrid. Ariko Dialas kemeza ngo biri hafi cyane, kandi na President Florentino Perez abifise mu ntoki. Hari ikintu kimwe uno munsi abo bitwa ba master plan, donc abashobora kwandika projet no kwitunganya dufate baruzuye. Abantu bashobora gutegura bashobora kwandika projet ni benshi cyane, ariko abashobora kuranja rero iyo projet ku buryo igomba kugendamo ni bake cyane. Florentino Perez sinzi ngo ni imyaka, sinzi n'ivyo ari byo, ni umwe mu bagabo nemera yuko bafise projet zirashe, ariko naje gusanga projet z'umugabo yitwa Florentino Perez gituma zagize réussite nta nguvu ziwe zirimo, ahubwo harimo inguvu z'abamenyereza gusumba za boss. Uno munsi ariko nabo bagira ku gicapo cyo bagira ku gicapo cyo mugabo sumumenyereza wari wese yore yisisa kuri biya bicapo bya Perez. Akarorero babona ko abamenyereza batishoboye bagiye barananirwa, uhereye kuri Santiago Solari ugahera kuri Ureno Lopetegi waje kuri Xabi Alonso. Bivuze ngo uravye uburyo Real Madrid itunganijwemwo harimwo ikintu cyo kumva ngo turabami, ubwo bwami ukabumengo bwo gutera igitutu cyo kubona yuko wadugije igitugu washitse kwa Real Madrid. Ibombora ryahereye ku mugabo witwa Jose Mourinho, uribuka aza kure kugwa Mourinho gafatwa na Carlo Ancelotti, hageze igihe akwa kugurisha umugabo witwa Casillas, ba Alonso na Ramos bari ku isoko. Real Madrid yavuga ati nyamara twatugwanye nabi, wewe fo yuko twikura kukagenda tukazana umumenyereza mushasha. Ancelotti aje afata ivyo Mourinho yarahije kudabadanganya abishira ku rutonde, abishize ku rutonde abura umusaruro ufatika baramukuramo. Haca haza rero umwana ngana nabo ashobora kubadirija akabwira ati tuzogenda ku kibuga dukina umupira nta citwazo, nibiratonda bizane tugende dutere baro mugabo mwumve ngo turi mu muryango witwa Ronaldo, nanje ndafise carrière jewe Zidane uzorabira ko dukina ibintu biri ku rutonde. Acazana ikintu citwa kunywanisha, ico kintu cari cyarabuze ku mugabo witwa Jose Mourinho. Amaze kunywanisha tubona Real Madrid twari ibikombe bitatu vya Champions League vy'umufururizo, kandi kabitwara ari equipe jewe vraiment nemera yuko ni equipe nziza. Umaze kubutunze CR7 ugatunga umugabo witwa Bare, ugatunga Luka Modric na Toni Kroos na Casemiro bo muri rero yagwego, ugatunga Ramos na Carvajal na Marcelo, equipe ya Madrid yari tempo. Mu nyuma Zidane yaje gutwara UEFA Champions League zitatu, bakagurisha Cristiano Ronaldo. Sinzi ngo yafashwe n'igihunga cyo kumva ngo Ronaldo agiye equipe yanje irasigara mu maboko yandi, kuko ndibuka muri discours yiwe mu minsi yiwe yanyu bavuga ngo
nta kuntu na kumwe ekipe yogurisha umukinya produce ibitsindo birenga 50 hama ngo bongere kugutuma ngo ugende ufate ekipe uyigire kumwe yahora avamo haza Julen Lopetegi rero sasa ashitse asanga ya wa mugabo witwa Perez na Real Madrid yiwe baraho Hariya batanguranye Lopetegi cyane batanguranye na Lopetegi Solari yaje mu nyuma cyane na Benitez Rafa Benitez yega na Benitez yaraje yes Rafa Benitez ne yasuye Zinedine Zidane Benitez mutaku w'amazi bazana Julen Lopetegi bimutaku w'amazi bazana Santiago Solari bimutaku w'amazi kubera iki organisation y'indani muri club nica abakinyi biyumva imbere y'umumenyereza kwa Madrid vyahozeho mugabo bamaze kubirukana bagatandukana nabo hariya Zidane ntiyagarutse Zidane yaragarutse muri 2020 byangira muri demi finale baca bazana umugabo yitwa ya Champions League batsinzwe na Chelsea bari bamaze gutakaza Cristiano Ronaldo mu nzira zo gutakaza Marcelo mu nzira zo gutakaza Sergio Ramos na Varane baca bazana umugabo witwa Carlo Ancelotti Carlo bamugaruye bamuguze kontra Everton ko yaragifitanye amasezerano na Everton bamuguye kwa Everton amaze kugaruka aca sanga Real Madrid yabaye nabi yononekaye mugabo wewe kubera ijambo rimurimwo nubwo bushobozi bwo kubwira umwana muto ati caruka uzoba nka Ricardo Kaka icaruka uzoba nka Andriy Shevchenko ndetse n'abandi yagiye amenyereza bagatwara iyo mipira y'inzaha bari mu maboko yiwe abakinyi bakamwumvira raba rero bamaze gutandukana n'umugabo witwa Carlo Ancelotti Xabi Alonso yashitse muri Real Madrid asanga hari inyenyeri yaka yamaze kwifatira ibintu yamaze guhiga icapo Madrid bipfuza yitwa Vini mugabe iyo nyenyeri yitwa Vini bari bamaze kurandanira ibikorwa vyiwe bamwongera kundi mugabo witwa Kylian Mbappe kandi uko vyogenda kose Vini ubwo bwiza bwawe ugomba kagira bongeyemo ubwiza bwa Kylian Mbappe wowe ugomba kwiyumvirwa ubugira kabiri kuko Mbappe ni izina rikuru kugusumba ariko ni izina rikuru iyo ryubakira izina iryo zina aho ryubakiwe gusumba aho rije baca kuri pressure kumva ngo Mbappe n'umugrand joueur gusumba Vini kandi koko ugiye kuraba ibiharuro Kylian Mbappe na Vini n'abakinyi nego bari comparable mugabo buri muntu wese abona ko Mbappe ari umukinyi mwiza gusumba Vinicius haca buri citwa complementarité haca buri citwa experience yo gukinira imigwi yitwa kwiremereye ku mugabo witwa Kylian Mbappe bica birononekara haca hinjiramo Xabi Alonso rero acazana amategeko avunanye yo kumva ngo witwa Vini witwa Kylian Mbappe witwa nde utazokora ivyo nipfuza uwo turatandukanye Alonso ubumenyi uzanye muri club yitwa Real Madrid donc ubumenyi ukuye kwa Leverkusen ubuzanye ku bana bahorana na Carlo Ancelotti hariho ubumenyi wowe uje kubongereza ko canke bakeneye umubano mwiza bakeneye kububaka bica bimutaka w'amazi uno munsi Alvaro yinjiye avuga ngo nipfuza gusubira kubona Vinicius muri equipe atsinda ya sister atamba akaryoherwa ibitsinda buke ashika atsindwa na Albacete buke equipe zo muri La Liga ziramwifatira gakega mugabo uno munsi Alvaro yamaze kutwubakira Vini wa undi yo muri 2024 uno munsi nta muntu araba Real Madrid nta equipe ihura na Real Madrid ngo itumvise uburyohe bw'umugabo witwa Vinicius Junior ivyo rero nkuko nabonye vyandikwa n'ikinyamakuru Diario As umugabo yitwa Ancelotti nako uyu mu Alvaro Arbeloa hajya amaze gutsindwa nkino zinga Alvaro Arbeloa sizine gutsindwa yaratsinzwe na Albacete yaratsinzwe na Getafe kabiri muri championnat yatsinzwe kabiri muri championnat atsinzwe na Benfica sikane ni kane bivuze ngo uravye no munsi icizera amaze kurema mu bakinyi ubu bana bari muri gwa rugero rwo kumva ngo n'umwana avuye muri La Castilla araza mu kibuga akavuga ngo nutwara ikibanza cy'umuntu akuze mu gihe yoba yasamaye ivyo niwibaza ngo ni kubera abana bazi umupira uramenya umupira mu gutaronza umuntu aguha icizere muri wewe umwanya wo kuwukina uhawe vyo kwanga mugabo no munsi babanye nka famille kandi Alvaro Arbeloa se kubera ari umumenyereza wa grave kugira aze gushobora ivyananiye Alonso mugabo yarashoboye kumanaginga icitwa umubano w'abakinyi rero juno munsi mba ndaba equipe yitwa Real Madrid mvuga nti nimba muzi yuko progressivement ibintu bikunda gusumba kugenda gihuti Arbeloa muhereze kontra sindiko navuga ngo Vini ngo vyokunda kubera Arbeloa yahawe kontra mugabo no munsi Vini arafise umutuzo muri we muri equipe yitwa Real Madrid grâce à ce monsieur Alvaro Arbeloa yamaze kumwereka ngo uraho ukenewe kuba
uraho ibikorwa vyo bikenewe gutangwa gusumba ya ni saga ndende nivyo wagarutse ukuntu equipe yagira indagura amenyereza uribuka saison 2013-14 Carlos twari igikombe ari kumwe n'umugabo azwi izina rya Cristiano Ronaldo bagiye batandukanye ariko nyuma yiwaza kubasohoka niwe yasubirirwa bujya na Benitez nivyo Benitez yaje kwa Zidane inje ari mu kwa mbere Benitez yari yatanguye saison ya 2015-2016 Viance muri iyo saison nyene gice cya kabiri cya Zidane caraza twari igikombe cya Ligue des Champions no mwabwira kabiri ndetse n'ugira gatatu burya Zidane yaciye asubirirwa na Yurene Lopetegui ya Zidane avuyeho 2018 yaciye asubirirwa na Lopetegui haza Solari Viance Solari bicabirana nuko Zinedine Zidane yemeye kugaruka muri equipe Zidane acaragaruka abana na equipe kugeza 2020 vyangira muri demi-finale ya Ligue des Champions Carlos acaragaruka kuva mu kwindwi donc batanguye saison ya 2021 muri demi-finale cya muri Caresse yagiye kuva na Ajax d'Amsterdam oya hari muri 2019 ega Ajax bakwe muri 2019 kandi yari 8e de finale kwa Ajax yacikina muri quart de finale na Juventus ya Cristiano Ronaldo barayisezerera demi-finale bacha basezererwa na Tottenham Hotspur rero uravye amenyereza bose bagiye baraci Madrid kugeza kuri Alvaro Arbeloa nawe yitwa ko asubiriye Xabi Alonso usanga saga y'umugabo yitwa Vinicius Junior bisaba ko rimwe na rimwe yiyamplikamwo abarongozi ariko kandi kiyamplikamwo n'umumenyereza donc yategerezwa kubaho igihuza utanga umusaruro ndetse n'ukontrola rero ko umusaruro wagize gute wabonetse ari wo wari ukenewe rero uno munsi uko diario asi vyandika ivuga ngo umugabo yitwa Florentino Perez yinjiye muri no dossier ubwiwe ariko yuko twabwiwe kenshi ko iyi dossier agomba kuyinjiramo wibuke tubwirwa ko abagenti yo bariko barasaba amafaranga menshi ariko Perez akavuga ngo ivyo bintu Vini navyo arambwira ahubwo ngiye kubihagurukira ndavyinjiyemo jenyine ariko twarabonye ko kenshi Perez atareka ibintu ngo bipfe yari muri equipe yiwe rimwe na rimwe araba implique ariko hari igihe turonka amakuru ugasanga ikinyamakuru nka AS canke Marca vyitwa ko vyegere Madrid vyayatanze kugira ngo bishike kumvo runaka soit vyerekane ko Madrid gikeneye Vini canke ba presse Vini kongereza amasezerano canke nubundi bereke le monde entier ko umukinyi mwiza Real Madrid yitwa Vini canke bazomure kuri gihe vyo babigize gute vyo bavyanse rero nico gituma nkunda kugenda progressivement iyo mbonye inkuru yanditswe ari kinyamakuru nziko kiri proche na Real Madrid canke na FC Barcelona muri bukasaga niko Williams mwakwezi Mundo Deportivo atumusore yasavye ko amuhagaranze ubwira yandikwa Gerard Romero gasimba ati wapi yo garanzire yasavye amakuru ya Mundo Deportivo siyo rero no nga simvuze ko atari ahubwo ndiko ndagaruka rero kuco Mundo Deportivo yashimikiyeko nako Diario As ishimikira ivuga ngo Alvaro Arbeloa ashobora kuba facteur X muri prolongation mugabo yitwa Vinicius donc ashobora kuba kimwe mu bintu bikenewe canke vyangombwa kugira ngo Vinicius bikunda ziyongereza amasezerano kuba barukarenza urugero haza no kugiye gukarenza urugero vyose bishobora gukoza ikintu kiri negative canke kiri positive kuko urashobora kuba barugahora bikakurinda kugira amahane ariko kandi urashobora no kunezerwa ukarenza urugero ugatanga ubufasha uno musi nimba umugabo yitwa Vini ari muri bino bihe ndiko ndabona kongera amasezerano kwa Real Madrid vyokoroha gusumba vyabiherabanye na Alonso vyokoroha ariko kandi niki kitatwemeza ko peut-être Diario As ishatse gusabira akazi umugabo yitwa Alvaro Arbeloa yeah of course kuko no musi deja rero pressure ivuga ngo Arbeloa umusaruro ni mwiza kandi nibiramwankira nuko yasanze vyarayangaye none we yabakuye muri ino course ya La Liga ni hari igihe bari bahagaze neza Barcelona tubona ko boyitwara kino gikombe niwe yabakuye muri no course niwe yavunya abo bakinyi niwe yateje akakajagari muri Madrid kuva sezitangura niwe yanse kuko barokrita abakinyi ibindi gihe bitandukanye ahubwo yavisa yabisanze uno munsi jewe muri Ligue des Champions bashaka bagasezerwa na Bayern uno mugabo Jesse Roy mubaza kwera ko gusezerera City byo nyene byaratweretse tushe iwe nk'umumenyereza akwiye kumenyereza equipe ya Real Madrid uno munsi kuba hageze ubunyene aheje gutsinda Atletico Madrid ntave muri course ya La Liga nubwo amanota arane ariko kandi bagifitane na match ko abantu nabonye suspense yari ivuga ati umenyereza atsinze Mourinho atsinze Simeone atsinze Pepe atera kurikira Afrique ni atsinda Afrique ubwo tugomba kumwemera ari umuntu azotanga aracanga barocanga rero barashobora kuba Diario As bavuga ngo kugira ngo bigire ingufu foko dupressa Real Madrid foko twereka ngo Madrid ni yatakaza Arbeloa izobitakaje na Vinicius
kandi kikaba facteur imwe mu zikomeye cyane. Ariko rero tuze muri facteur rero y'ibintu bigaragarira amaso. Ibigaragarira amaso bwa mbere nuko Vinicius n'umukinyo wamenyereza. Carlo yinjira avuze ati nzogutegura uzoba igihangange kandi yasize bikunze. Alvaro Arbeloa yinjira yasanze Vini vyarayangaye. Aravuga ati ariko isi y'umupira w'amaguru ngomba gusubira kuyereka Vini. Yakunze abantu mukanya bajije kubona 16 games yiwe ibitsina 11 kuri Vinicius Junior. Yeah. Uno munsi ibyaro afise kuri Alvaro Arbeloa ni vyiza gusumba hafi Dubreng nakinye ku mugabo yitwa Xabi Alonso. Bafise Landry tugarukanire bijya biharuro vyiwe ari kumwe n'umugabo yitwa Alonso. Kwa Alonso yakinye match 27 ibitsindo bitandatu na Alvaro Arbeloa. Mugiye kwa Alvaro Arbeloa yakinye amazokira match 16 gusa ibitsindo 11. Rero bivuze ngo aggregate y'ubusore bicende kuri match ako nyamara jewe kwa Arbeloa yari ubusore n'ibice bibiri. Ariko jewe nyamara abantu nk'aba Vini bakunda kizire gufekinga ubuzima babaye uryohewe. Uno muzi ugiye kuraba ni Vini atsinde igitsindo akava mu kibuga niyo yari gusereba akaza kugwa mu ndumugabo yitwa Alvaro Arbeloa. Ni Vini asuye kandi ugarukana ya system yiwe kuvira abafana Santiago Bernabeu. Ndahushije igitsindo turacana mu minota ya mbere. Haguruka dukore akazi. Voilà, rero ukabona yuko ashobora kuva mu kibuga. Mani Vinicius no munsi yongeye kwigirira cacizere. Uravye kuri Alonso yari Vini atoshobora kudribura abadefenseur babi numwe kuri umwe vyagera bakabona yuko Vini yaramaze kononekara mu mutwe. Nico gituma je navuze ngo n'umukinyo wamenyereza kandi aba grand joueur twatunze n'abakinyo wamenyereza bien sûr. Umumenyereza aje akarukonesa we kuri umukinyi w'igihanganga. Nawe bigwa confiance yo kumva ngo umumenyereza ninatanga ibingana n'ivya nyifuza ko canke anziko nzoba ndiko nderekana ko yangiriye icizera atarapyogira gute kungirira. Twarabwiye ko Vinicius yari yarabwiye Madrid ko Xabi Alonso akiri hari adashobora kongereza amasezerano. Ibinyamakuru vyagiye biravyandika. Nubwo peut-être watigeze aja muri press conference n'umusi n'umwe avyishure abivuge canke Florentino Perez yoje imbere itangazamakuru avuge ko Vini yoba yaramubwiye ko atazongereza amasezerano Alonso agihari. Ariko ikigaragara cyo no ku mubano wabo utarugize gute utari mwiza. Iyo umubano wawe utari mwiza wowe n'umumenyereza tugaca dusubiza amaso inyuma. Sezo yatanguye Madrid tubwigwa ko bahaye ultimatum witwa Vinicius atutegezwa kongereza amasezerano mbere yuko sezo 2025-26 irangira. Ntidushobora kwinjira mu mwaka wawe wa nyuma wa control turongeza amasezerano swat urongereza canke tukudandaza. Muri buka offer zo muri Arabia Saudite zo muri Al zivugwa muri equipe ya Al Hilal nako equipe ya Al Hilal ndetse na Al Ahly nawe nyine byaravuzwe kontra muri Al imyaka 5. Hakazi ibindi biwabivuga ngo Real Madrid ishobora kuba yabwiye Vini ati uno mwaka tugomba dupima ibyaro vyawe n'ibitaba ari byiza tuzobona ko n'ubundi kontra kurasa butayikwiriye ntitwigo. Donc ni bijye no kongereza amasezerano kuri Vini vyateje akajagari kenshi. Ariko kandi bica bihurirana na desordre rero yabaye muri equipe amatire kondera umusaruro ndetse na resultat abakinyi bariko baratanga utokara ba grand joueur. Uno munsi agize ibiyaru nta muntu n'umwe yoshobora kureka kuniyumvira no kukintu kintu citwa uburyo rero se zigomba kurangira kuko turi muri ya periode yaho mu kwa kabiri umeze neza mu kwa gatatu wasezererwa sezi kabira heze mu kwa kabiri umeze neza mu kwa gatatu wirolansa sezo yawe kabira tanguye mu kwa kabiri mu kwa gatatu bagutera amabuye mu kwa kane bakabona harageze ukiri muri Ligue des Champions banatiye equipe ya Madrid yagize gute irakomeye. Rero nk'ubu Madrid yagarukanye uwitwa Kylian Mbappe mwabonye saga yiwe nayo mu Faransa bayivuze ko byinshi bavuga ko ngo Madrid yari kiramuvura buri ngikavura ngo sheno itari ngo kuguru kutagwaye ngo kugwaye bakakwihorera. Groupe y'abaganga yari sanzwe jeje kumuvura ngo Mbappe yahisemo kuja kwivuza mu Faransa bivaye nuko ngo yari karavuga ugutariko hari iyo muri ya muganga avuga ati rega Mbappe bari ko bamuvura kuguru kutariko nimba yababaye ukujyo ngo bakavura kubamba yababaye kubamvura naho gasanga bavuye yamara abaganga baragwira. Rero tuzaba dusanga Afrika nayo bayirenganya Afrika nayo irarengana niba bigezaho biba muri equipe ya mbere muri body y'abaganga kwa Madrid arimo umunwari. Ibi bintu yabamwe atabamwe ibi bintu ahanini biba vyugariye kuri politike y'indani muri equipe y'ibintu twe tudashobora kumenya. Abaganga bashobora kuba bari kuri deal twe tutotahura wengi no saison twifuza iki nka objectif eske tuvyifuza kuri Mbappe cyangwa kuri Vinicius. Nimuzibaze yuko ibintu byo gutora forme hagati ya Vinicius na Mbappe bibazwa umumenyereza gusa cyangwa bibazwa n'abaganga barabaye impliqué ko nabo bari mu bantu bari muri equipe kandi bajua role ikomeye cyane. Aba barashobora guha raporo ko umukinya kigwaye kandi yarakize cyangwa raporo ko umukinya